ugasanga ni babandi kubera umugore ababona ngira ngo afise uburyo bwinshi gusuma umugabo, ukamenga umugabo ntashaka no kumva ibyo ariko aramubwira, ariko aramusuzugura, ariko aramugaya. Ugasanga hariho n'ibintu byinshi umugore yateza gukora mu rugo, ugasanga ntabikora. Kubera iki? Kubera ko abona ko umugabo ataca azana mu rugo. Umva nkubwire muntu w'Imana, bakunzi bahori Kanani TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko nkuko tuhora tubigenza, reka tubanze dusenge imbere yuko dutangura kuganira. Mana data rugira byose uri mu ijuru, se w'umwami wacu Yesu Kristo, w'imiryango yo mw'isi yose yitirirwa n'indimi zose, ngiye bugufi imbere yawe muri iki gitondo ciza, igitondo c'umugisha uduhaye kugira ngo tunezererwemwo. Mwami wanje, Mana yanje, nje nguhimbaza, nje ngutazira, nje nkuninahaza kuko utugiriye neza, utuvyuye amahoro kandi uduhaye Mwami Mana no kuvyukira imbere yawe n'ubuntu bugeretse ku bundi. None ndakwinginze mpwemu yera ngo uzubane natwe kugira ngo ibiganiro tugiye kuganira na bene data uduhezagire kugira ngo tuvyakire mu mitima yiteguye kwakira ijambo ryawe, kuko ndabizi neza mpwemu yera huri byose bigenda neza. Rero ndagutumiye ngwino umfashe kandi ufashe n'abaza kumvira ijambo bose baryakire, ribahindure kandi ribashire ribatoze indero nziza kugira ngo bashobore kugenda nk'uko umwami wacu yabidusavye. Mana ndagushimiye kandi ndakubashe, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Gihe twaheruka kuganira twari twavuganye yuko vy'ukuri kugira ngo ubuzima bwacu bushobore kugenda neza nuko twizera uyu mwami Yesu, kuko hari ibyo twatakaje. Kandi ngira ngo n'umwigisha wacu tumaranye iminsi atwigisha, twarabonye neza ko iyo umuntu yakomeretse bimugora gushobora kubaka urugo neza, biramugora kubana n'abantu. Ariko icyo twabonye nuko umwami Yesu arico gituma yaje kugira ngo aze kutugarukanira ivyo twatakaje. Rero ni vyiza yuko tumwizera, ni vyiza yuko twubaha amategeko yiwe, kandi iyo utayubashe nukuri bikuzanira ingaruka mbi cyane, bituma atamahoro uronka, bituma udashobora kwakira ibyo wari utegerejwe kwakira. Mwarumvise ko yatubwiye ko kenshi turanasenga, mugabo iyo dusenga ntitwishugwe. Kubera iki? Kubera tudashobora kugenda nk'uko Imana ibishaka. Haleluya. Ntidushobora kugenda nk'uko Imana ibishaka. Kubera iki? Kubera ibikomere dufise. Ariko iyo twizeye umwami kandi tukemera ko ijambo ridutoza indero nziza, nukuri turabona umugisha w'Imana. Rero reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Banyefeso igice ca 5, turasoma umurongo wa 22 n'umurongo wa 23. Kuko Kristo amaze kuza, hariho amategeko yatanze ahabwa umugore, n'umugabo yarayahawe, n'umwana yarayahawe, n'umukozi n'umukoresha. Umuntu wese yarahawe itegeko, kandi iryo tegeko iyo ryubahirije nukuri ubuzima bugenda neza. Reka rero dusome kugira ngo twumve umubano wo mu rugo, umubano w'abubakanye, kugira ngo Imana ishobore kuba mu rugo uko umugore akwiye kwifata. Haravuga ngo umubano wo mu rugo w'abakristo. Bagore, mugamburukire abagabo banyu nkuko mugamburukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe, nkuko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba n'umukiza waryo, ari we mubiri wiwe. Amen. Murumvise yuko ijambo ry'Imana ritubwiye ko abadamu bakwiye kugira iki? Bakwiye kubaha abagabo babo. Narigeze kugicishamwo mu kigwa kimwe twigeze kuganira. Burya iyo umuntu ariko aragusaba ikintu, agusaba ikintu kubera abona gikenewe. Kandi urumva ko Imana yavuze ngo ntegetse umugore
kubaha nuko Imana izi ingene yaremye umugore ko kubaha muri we kutariyo. Haleluya. Umugore nta kubaha kubayo. Rero urumva ko ijambo rije gusubira gushimangira ngo wa mugore we wubaha umugabo wawe. Haleluya. Ngo umugamburukire, umwumvire. Haleluya. Kubera iki? Kubera ari we mutwe w'iki? Umutwe w'urugo. Haleluya. Rero igihe utabikoze gutyo wa mudamu we, umugabo akavuga nawe ukavuga, umugabo yakubwira icyo ukora ntugikore, umugabo ukamutuka, umugabo ukamuburira isoni, menya ngo Imana naho hoja gusenga gute, Imana ntishobora kuguhezagira. Ntishobora kuguhezagira. Kubera iki? Umva, mwibuke yuko ikintu cakuye mu itongo Adamu na Eva bagatandukana n'Imana nuko batumviye itegeko rimwe Imana yashinze. Barenze itegeko rimwe gusa, hanyuma Imana igira Imana itandukana nabo. Imana yari yababwiye ngo ntibaze barye ku giti kimenekanisha ikibi n'iciza, ariko barabirenga ko barakijya. Imana ntiyagize ikinya, yarabirukanye. Haleluya. Imana yarabirukanye mu itongo, ndetse ngo icihashira abakerubi ngo bafise ngo inkota ngo zakumuriro ngo zitangatanga muri iryo tongo kugira ngo ntibarigarukemo. Bisigura ngo nawe wa mugore we ukaba uri umugore w'ingari, ukaba uri umugore utubaha umugabo wawe, ndakurahiye Imana ntishobora kuguhezagira. Imana ntishobora kuba mu rugo rwawe, kuko Imana si Imana, umva, si Imana yivugura. Imana ntiyivuguruza ku cyo yavuze. Rero uyu munsi wirabe, mbega uramwubaha, uramwubaha. Haleluya. Umve, mugamburukira abagabo banyu nkuko mugamburukira umwami wacu. Urumva, ushobora kuri umugore mu rushengero n'ukora ibikorwa byiza, wumva ngo urakurikiza amategeko y'umwami, mugabo irije kubaha umugabo ntujuzuze, menya ngo ayo yose wamaze kuyica imbere y'Imana. Haleluya. Wamaze kuyica, kuko ijambo ry'Imana riko rirensista ngo ugamburukire umugabo wawe nkuko ugamburukira umwami wawe. Haleluya. Ngo kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe, ngo nkuko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba n'umukiza waryo, ari we mubiri wiwe. Urumva urwo rugezo umugabo Imana iramukonsidera cyane. Imana iramukonsidera cyane umugabo, kuko umugabo yaremanywe, nabivuze na mbere ko umugabo yaremanywe kuganza, yaremanywe autorite. Haleluya. Kandi umugore rero igihe atashoboye kubimenya ukabisuzugura, umugabo tuzomugaruka kuko nawe atimenye by'ukuri ngo yimenye, amenye inshingano yahawe, naho nyine ikibazo imbere y'Imana. Ariko uyu munsi ndiko ndavugana n'umugore, hariho abagore ubona bafata n'ingingo batabagije abagabo babo. Haleluya. Bagafata ingingo zikomeye, cyangwa ugasanga ni babandi kubera umugore ababona ngira ngo afise uburyo bwinshi gusuma umugabo, ukamenga umugabo anashaka no kumva ibyo ariko aramubwira, ariko aramusuzugura, ariko aramugaya. Ugasanga hariho n'ibintu byinshi umugore yateza gukora mu rugo, ugasanga ntabikora. Kubera iki? Kubera ko abona ko umugabo ataca azana mu rugo. Umva nkubwire muntu w'Imana, nkunda kubwira abadamu, wewe kora inshingano zawe, naho bari umugabo w'ikigaba. Urumva, niyo ari umugabo w'ikigaba, wewe gerageza ukora inshingano zawe nkuko ijambo ry'Imana ribivuga. Haleluya. Umwamire ivyamwa, umwamire. Haleluya. Imana izoguhanagura amarira, Imana izogutabara. Haleluya. Imana izokugirira neza. Umva, hariho intahe nyinshi abagore bihanganye, abagore bubasha abagabo babo kandi batari nabo kubahwa. Haleluya. Batarabo kubahwa ariko barubaha abagabo babo, hanyuma Imana igira iki? Imana irabahoza amarira, Imana irabahindurira ibihe. Rero ntako izoguhindurira ibihe nawe utubashe ijambo ryayo. Haleluya. Ariko niwagira kubaha ijambo ry'Imana, ukagenda uko ijambo ry'Imana rivuga, nukuri nta kabuza Imana uzoyibona. Haleluya. Ariko uyu munsi byogorana ko woja kubwira Imana ngo ibintu bimeze nabi, kandi nawe yaza kukuraba igasanga ntiwitwara nk'uko ishaka. Ariko hamwe wewe kwitwara nk'uko ijambo ry'Imana riko ryavuga, hamukayije imbere ukaja kuyisaba uti Imana mpindurira ibihe, Imana ntabarira urugo, Imana ngirira neza, byoteba. Ariko Imana ni inyembabazi, ishobora kubihindura ugatangara.
twobona abadamu benshi nukuri ndasabye ndetse ntumira n'abadamu muri iki kiganiro ndaza gushirako na numero n'abadamu bafise intahe nziza zifadika zibitangaza Imana yabakoreye mu gusenga no mu guca bugufi. Abo turabatumiye muze mushinga intahe, mutera intege abadamu benshi bataye inshingano zabo, bihebye kubera ibibazo, bihebye kubera ibintu bahura navyo. Abo bose turabakeneye kugira ngo muze gushingira intahe abacitse intege, kugira ngo babone ko mwijuru hari Imana itabara. Haleluya, hari Imana itabara. Aho uwoca mu ngo nyinshi akagenda baza, usanga ari abadamu benshi bihanganye kandi bagatabaga. Rero ntube wa mudamu aca asuzugura umugabo, ntube wa mudamu avuga ngo ko umugabo yakoze ibi nanjye nkora ibi, urumva ndamwihore jeho kubera iki? Kuko hariho abadamu babivuga, ariko nagira ndakubwire ngo niba waba ushaka gupinzanya, nagira ndakubwire ngo uriko wikwegera ibyago, kandi uruko kwegera ibyago n'urugo rwawe. Ariko nk'abadamu beza bahamagawe n'Imana, kuko ndakubwiye ko uru rugo urimwo ni mission y'Imana, uri mu gikorwa c'Imana. Haleluya, kuko Imana niyo yashizeho urugo, kandi iravuga ngo uyu mugabo si byiza ko yibana, hinge ndamuremere uza kumufasha, we rero genda ufasha hose bitagenda neza. Haleluya, kuko uri mu gikorwa c'Imana. Ntukore uvuga ngo ni ibintu winjiramwe juvemwo. Oya, si contre uba wasinye. Oya, ni igikorwa c'Imana wajemwo. Rero ugikore nk'umuhizikazi wa Kristo. Ndumva nogeza ngaha. Imana yo mwijuru ibampezagirire, mugire umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Mana data rugira byose uri mwijuru, ndagushima kandi ndakuninahaza. Uri Imana igira neza, uri Imana ibona imitima y'abantu bose, kuko bose niwe wabaremye. Nta mutima n'umwe utazi. Mwami wanje, abarushe bose urabazi, abariko bararira bose urababona. Ico ngusaba ni kimwe, ndasenze ngo ihumure ryawe rimanukire mu mitima y'abamama benshi bariko bararira, abamama benshi bababaye, abamama benshi babuze shinge na rugero, bamenye mwijuru ko hari Imana itabara, bakwizere bakwisunga, kuko nta na rimwe wigera uhemuka, kandi waranabivuze ngo sinzokwigera mpemukira abankunda n'abandondera. Mwami wanje, ubagirire neza, uzobukoze. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.